ni gute twomenya ko inkuru ari iy'ukuri? Ubwo tuvuze fact checking muritora? Je ndi sûr shadi ibintu bya politike navyo maîtrise reka ndamukarange. Urazi ya nyuma mbega haje gusohoka itegeko rivuga yuko umujene wese afise imyaka 25 azoza arahembwa na leta sha. Oya, you serious? Aha, umviriza shakura. Tahura ntizaga 500,000 urumva ko ndoshaka gusubiza ko. Mwumvise igihe ndamubwiye shati iyi niyo bita desinformation kuko ndamubeshe nibigira nkana. Kunda kuvuga ngo ndabesha irabire nawe. Le Burundi au sommet économique de l'EAC. Iraba mbesha warasaza turabiye susubira biga muri ibintu biri sérieux. Reka ndakwereke une source il est crédible. Era muri muto gihe waje kumpa iyo bayita mise information nyene kuyitanga en fait abayibaza ko ari ukuri nyene nyako. Reka ujye mubona ndamukomeje ese ubukaya konti shasha gusa. Hewe oya ndabira wa mugenzi wawe n'igisuma. Oya iraba nawe vol au sein de l'entreprise Twunguke, la chargée des finances a volé 15 millions de francs bons. La poursuite du dossier est en cours. Oya, iraba wenyine raba. Yewe arete nyene kwiba. Oya, reka turabe ku yandi makonti. Reka turabe ku yandi makonti ari sûr. Il compte il est crédible. Handitse ngo 15 millions de francs bons. La perte signalée dans l'entreprise Twunguke cause les aléas climatiques, champs dévastés par les pluies torrentielles. Et là, iyi nkuru naheje gutanga bayita mal information. Nyene kuyitanga abagamije kubeshera umuntu canke kumudendereza. We nawe nubwo bwantero bwawe none ukabandanya bishobora nyene ndagusubiza kuri niveau ndaguha inkuru nyazo. Bisa nisubirire muri za economy zanje n'amano budgetaire mu bintu nyene by'ubwenge utaragera gutahura.